Hello everybody, hello the sisters and the brothers. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Reka ndamutse canke mwiriwe ku bantu badukurikirana bari hanze y'igihugu, abari America, abari Europe, abari South Africa, Australia, eka n'ahandi hose. Ndababwira nti iyi ni Free GTV, turabakunda cyane. Kuri micro nta wundi atari MC Brizo from +257. Uti rero ndabazaniye inkuru imeze gute. Kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 niho twavyutse twumva inkuru ncamugongo, inkuru ibabaje, inkuru idahumuriza abarundi bose, inkuru idahumuriza kila murundi wese aba mu Burundi. Uti rero iyo nkuru ni nyabaki nkuko mubibona kuri iyi foto, kuri izi foto turiko turacishaho ko ngaha kuri Free GTV. Zini zimwe mu foto twafotoye isoko nkuru ya Ngozi iriko irasha. Isoko nkuru ya Ngozi iriko irasha. Urumva ko ara makuru ncamugongo, ariko kuva mu gatondo twatohoje inkuru kujanye n'ibi, nuko batubwira ko bataramenya icyatumye iyo soko isha. Reka nsubire ndakwibutse nti bandanya ukora subscribe, like na comment and share kugira ngo mubandanye mwironkera bishasha, amakuru mashasha, ibintu bishasha bigiye bitandukanye. Uti rero bimeze gute? Amakuru dukesha radio Isanganiro nuko bivugwa yuko banditse ku rubuga rwabo rwa Facebook bavuga yuko isoko nkuru ya Ngozi yari kirasha, ariko bakaba batomboye abatabazi, abazimye umuriro bahashika hakiri kare itaratokombera yose. Hakaba hahiye ibirasi bishika kuri 23. Akaba ariyo makuru twari tubafitiye, niyo makuru twari dufitiye abakunzi ba Free GTV. Urumva ko numubabaro kuri ku barundi bose, numubabaro ku banyengozi. Reka duhoze imiryango yahishije muri iyo soko nkuru ya Ngozi. Ndakwibutsa ko ari nyuma yaho haheruka gusha isoko ya Kamenge. Hari haheruka gusha isoko ya Kamenge. Ubu abanyakamenge badandariza muri iyo soko bakaba babimuriye impande y'iyo soko nyene yahiye. Akaba ariho bari, niho bariko bararonderera agafuka abana. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu bidahumuriza buri murundi wese ahari. Ariko nyimba nawe hari ico wofasha ku Burundi, bufashe ukiri muzima, bufashe utarasaza. Mu gihe uzoba washaje hazoba hari abandi nabo bariko barafasha. Iyi ni Free GTV. Ngume ndabibutsa gukoresha umwanya kandi subscribe ngaho hepfo akaboro ka rouge ucukabona, kugira ngo ntiwibagire gushirako na notification kugira ngo bandanye dukurikirana nawe buri mwanya. Ni Free GTV, ndabisubiyemo Free GTV. Tubandanya dukora kandi tuzoguma dukora umwanya wose. Urafise ico uterera kubijanye n'ibi tuvuze, ushobora kugira comment ugapartage n'abandi bakabona iyi nkuru. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru
nuvuga yuko ari incamugongo mugabo Imana ishimwe ko abatabazi bazimye umuriro bahashitse itaratokombera, kuko iyisha nk'iyahiye yo mu Kamenge abanyengozi bari kuba bagowe, bari kuba baguye mu bana. Ndakwibutsa ko ni MC Brizo kuri micro. Bandanya ukora subscribe, like na comment. Ciao ciao.